haraheze iminsi leta itanguje umugambi tuvuga wo kwegereza intwaro n'ubutunzi bw'igihugu abenegihugu hasi cyo bita decentralisation. Nuza ku yindi ntumbero twari tumenyereye barabidusigura ku minsi iheze. Twari tumenyereye ko mu kwegereza intwaro abenegihugu yuko bagwiza intara kujya twaba tubona intara za Mwaro na za Rumonge zivuka mugubu naho tukabona ziragabanutse ikomine zikagabanuka. Abantu bakiyumvira bamwe n'abandi ati none zigabanutse ubwo vy'ukuri bizotuma iyo ntwaro n'ubutunzi bwegera abarundi ku rwego hasi canke bizozanira akahe karusho abarundi, kuko amahinduka nk'ayo atazaniye akarusho umurundi mu buzima bwe bwa misi yose ntaco yo bavuze. Muri parseme rero twaravyihweje turagira ico dushikiriza, turaraba ingene n'ahandi biza biragenda. Nuko rero dusanga tuti kugira umurundi ku rwego hasi ashobore kugira inyungu yobikuramwo, twasaye tuba tuti amakomine aba yaragabanutse akaguka mu buringanire, hanyuma amazone akiyongera, intara zikagabanuka, vyogira akamaro igihe iyo komine vy'ukuri iyo bicitegererezo giterambere bwa butunzi ya migambi ho ikorerwa hejuru ikamanuka igashika mu komine ku rwego rwa komine. Ni ukuvuga mu kwegeza intwaro abanyagihugu ko bari uko ivyo byo hejuru vyahora bivugiwa hejuru mu ministeri bije koko mu komine. Ikigira kabiri nuko ya zone nshasha yogerageza igaca ikora vya bintu bito bito vyinshi vyahora bikorerwa mu komine. Iyo zone nshasha ya maeta civile ibikiuraga muntu ivyo bintu byose abanyagihugu bakenera mu buzima bwa misi yose zone igashobora kubiragura. Hanyuma ikindi nuko rero kugira ico bigenda gutyo nuko leta ibishiramwo uburyo na cane cane bw'abantu babishoboye competence n'uburyo mu bikoresho logistique materiel n'ibikorwa remezo infrastructure de base, kuko kugira nk'ikomine yakire ibikorwa nk'ivyo hari abakozi bashobora kuza baradugayo bashobora kuvuga ngo babeyo, uca wiyumvira none ibiro bazokoreramwo aho bashobora kurara, umuyaga nkuba, za interinete bizoba bikwiye muri ayo makomine mashasha agira yakire ibikorwa bihambaye nk'ivyo vyahora bikorerwa mu ministeri. Ministeri ari Bujumbura we infrastructure zikwiye uravye mu gihugu hagati ngene biba vyifashe. Mugira gatatu nuko tubona ko leta yomenya yuko itegeza kubishiramwo uburyo bw'amafaranga bukwiye. Nta reforme yijana ata buryo bw'amafaranga bukwiye, yama usanga ataco yashitseko. Muramaze kubona ivyabaye muri reforme yo mu ndero yabaye za muri fondamentale gihuti ngene umwimbu utabaye ikirenga. Ikindi ni capacité organisationnelle okwitaho bakaravya ukuri ngene biriko biratunganya, kuko n'ubu uracabona yuko mu ndinganizo y'intwaro mu bisata bimwe nk'ubutungane bacisunga indinganizo ya kera, mu gipolisi ugasanga indinganizo ya kera, mugabo muri administration centrale bakaja mu ndinganizo nshasha, procureur ugasanga nta babutanyerera ntaki, donc ugasanga abanyagihugu bariko barajuragirika. Twahora mu ntara hagati mu gihugu twaravyiboneye ingene abanyagihugu bariko barajuragirika. Mubugira gatatu tuvuga tuti nuko borako n'amategeko akwiye atoba intambamyi. Kenshi barihutira amapolitike mu basanga batagiza amarevision juridique, ugasanga dewa ugatusanga amategeko amwe araboha ibintu bimwe bimwe ko bihinduka, canke hakabura amategeko aherekeza imigambi mishasha ingene yoja mu ngiro. Kugira gatandatu tukabona tuti nuko hoba itegurwa neza cyo kumenya ati mbega uwo mugambi ufise objectif yi ufise ihangiri yihe uwo mugambi wo kwegereza ubutunzi ntwaro n'abenegihugu.
mbega iyo ndinganizo nshasha ni gute iciki igikoresho cotuma uwo mugambi uja mu ngiro. Mu gifaransa ni gute la nouvelle coupure yoba un instrument yo gushikira iyo objectif y'iterambere ku rwego rwo hasi. Noja tukatere hateza ko haba ico bita stratégie de développement local yugurura abantu. Mbega dushaka iki muri stratégie de développement local? Leta yifuza iki? Turavye ibisata indero, amagara y'abantu, ubutungane, infrastructure bidongo, ibikorwa remezo, agateka kazi na muntu, ubutunzi, abikorera utwabo, gouvernance n'ibindi n'ayo maserivisi. None iyo strategy imeze gute? Leta barabona ico bashaka, niho ubona ko umuntu yiteguye kuko azi ari karaja. Udafise uri kuraja niza gushika ku muri strategie de développement local, utusanga ibintu ubikora utabona inzira uzobicishamo. Ikindi nuko twabonye ko akiri ingwara mu bijanye na suivi institutionnel. Twe turatangara ingene Burundi bwa ngo burafise ihangiro ry'ihumbi na 40 ibi bya decentralisation ya commune, mugabo ugasanga ubushikiranganje bw'imigambi ya leta, la planification ikibaho no mu bushikiranganje bw'agaca leta hahora version ya planification barayikuye. Uwo mengo nta plan mu Burundi kihari. Uravye abantu ngene biyongera, ukaraba imigambi ishaka gushikako ngo vision 2040 2060 ngo développement local décentralisé, ata planification, ata ministère, ata iri kirabikurikirana ku munsi ku munsi. Ni ibintu bituto, ata plan nimubona, ata institution urwego rubikurikirana ku munsi ku munsi. Twabona ko ubushikiranganje bw'imigambi ya leta dibusubireho, butume baratashe kuri ministère kuri premier ministère nka kera urumva ati premier ministre canke muze secrétariat d'état au plan, mugabo kurura planification mu gihugu nk'iki cy'u Burundi ivyumvikana. Hanyuma uravye n'ingaruka urabona nk'imigambi ngene itegurwa, ukabona nk'abantu nk'intara zari zihuse kubaka amagorofa ngo y'intara mugagacicika amakomine, ejo ugasanga ikiba kivuze hubatswe ikindi. Nukugaba tukagira planification turiko turisunga, kandi abantu bose bazi ko ari iyo, ntaze haraza ibintu vyitamwo umuntu atamenya inyungu z'igituma bavyitayemo. Aho usanga atarezira twigera turuba ico muri leta turagisubiyemo. Urabona neza ko ari ibintu biba, ukabona ko ata planification bifise, ata ntumbero bifise. Nk'ubu deje uravye muri dokero bagusohoka ya ministère des finances, urabona yuko umengo hari ukuntu hari igipfungu c'ingene ministère y'ikiga ca leta ni ntwara hagati mu gihugu bikubana ku makomine. Umengo hari ibintu bashize muri ministère des finances ngo ntuze y'amakomine, ayandi bintu bikaguma muri ministère de l'intérieur. Urumva kirashobora kuba ikibazo muri interference. Hanyuma ikindi nuko hobaho umugambi wo kurwanya igiturire no gutsimbataza intwari ibereye. Nubwo tuvuga yuko hejuru bava ngo ubutunzi bunyururizwa hejuru, nibwashika hasi ata stratégie de lutte contre la corruption, ata mugambi uhari nyene utomeye ngene byahimiriza abantu kurwanya igiturire no kunyurira amatungo y'igihugu ngo dore kubivuga, nta resultat abantu bazoroha. Ibyo byose bakunda kwa ngo bya déclaration de biens amatungo no hasi burya mu itegeko risaba ko n'abastanteri n'abandi bose basi babikora. Uwo muco rero utaje iyo strategy ngwijeho, abantu bigije rwego hepfo ko hasi, amarazo va hejuru n'ubundi amanuke hasi, nta kamaro azokira. Hanyuma rero twashaka guhereza ku bindi tutokwiyobagiza nabyo nyene bitavuye mu nzira ari ikibazo. Izi ngorane z'igitoro ziguma ari intambamyi. Leta twese tuyitera kama, ntuvuge ngo tugiye muri decentralisation ngo tugiye mu bitangaza. Izi ngorane nk'izi z'ibitoro zikihari, ingene abantu biyunguruza byose ko ingene intara zikora n'amabira akora, iyi ni intambamyi. N'ingene leta izoronka amahera amataxi iguma ari intambamyi ku kintu cyose leta igira ikore.
ntibiyobagize rero habe politique de l'Autriche ngo ico kibazo catoye inyishu ngo turi mu bindi bya decentralisation niwa bikiri bukuguru iryo wa rero ribwiriza kuzorandurwa. Hariho n'ikindi rero bita mentalite y'abakozi bo hejuru banka amahinduka kujya barunda abakozi bo hejuru banka amahinduka bize nk'iyo decentralisation hari abantu bo hejuru uva kumenga ugira ubaka ibintu ugira ubanyage amavanaje bana hejuru ugasanga biriko barakubitana imyereka mu kurekura ibinabiri aho hatabaye inguvu ni kibazo muri gestion des ressources humaines ni kintu kibangamira gushira mu ngira imigambi. Ibi ni ibintu bashita ronondi ibintu bitakunda kuvugwa muri politiki kandi ari byo biboshe niko muri gestion des ressources hari ibintu bita ronondi ibintu bitavugwa mugabo ari byo biri kubirabagabira iterambere cyane gushira mu ngiro imigambi iya yose. Ivyo rero tuvuga tuti leta igumishije kwijisha aha tome ngo ibintu birakorwa ngo ukabona resultat ninto turakwiye kubicara kuzoraba muri Ronondi ibyo tutavuga dutinya kuvuga ingene ari byo bikuba bibangamira imigambi ya muntu. Uno munsi rero iyi strategie de développement local turabona yuko umengo nta ntumbero bayihaye umengo ni decentralisation je gutyo byihuta gihuti twagatwitse leta yuko iyo strategie nikikweka igituma ufashe iyo ngingo ni ushagushika n'abantu nimumva ko ari bari kubona ngo amaposte gusa inda zo guverineri wa Butanyerera zo wa Burunga ninda umengo nivyo bituragishinga zoronka iki azogurirwa iki mugabo umurundi waguma juragirika za service zibure hanyuma ngo intwaro yaregereye abene igihugu. Nico gituma rero niyo cadre ya evaluation ikibandanye jagira vy'ukuri baze barabona ko ku murundi wo hasi ari cyahindutse ntitwabima reforme yo mu mpapuro turabe hasi ko hari icyahindutse tuje tubona tuti bwa wundi iyo decentralisation yari ikwiye kudushikana kuri ibi kugira umurundi yumve akahindutse mu buzima bwiwe bwa misi yose.